nta mundi hari yo kuja kumwe ibinyagiro mutwe. L'expérience ne tue pas. Non, ça c'est pas. Ntica ni ibintu byinshi nibaza yuko bituma umwana ahindura ingeso ntiyikonforme ku bavyeyi biwe wewe akabaho uko avyumva. Ugasanga yakuze ari umwana tuzi kuva mu buto bwiwe muri Sunday school aririmba muga yakura ejo muzohura asigare wo mu mwana anywa inzoga nyinshi. Oya twebwe turabona ega abavyeyi babo barakijijwe twe nivyo tubona uri sûr yuko bakijijwe vya vrai. Buriya abavyeyi ni imana za kabiri kandi nibo baba batubonera imbere haza baba bazi ivyishwe turusha. Ashaka kuvuga ati abavyeyi banje nabo ntibashaka ko nesa nanje rero gutesa ugatesa ukacuteseka kakana niko nate ariko uri kurere ku mwana ikintu mwereke n'ingaruka mbi zacu. Wala nico navuze rero. Shalom bakunzi mudukikina kuri Yaga Nawe TV. It's me Alan again, Alan the one, Alan the first. Kajuga tuje kuzukuri, other day other blessing is another chance. Yeah, from zero to the hero, the brother from Adamada. Mwamaze kutwakira, mwamaze kwibona ni muri Friday noon. Mbaze mbakire ikaze ni karibu kuri Yaga Nawe TV. Mwe mudukirikirana ukabukiri mushasha sabone. Subscribe kugira iki ibiganiro vya Yaga Nawe TV ibize biragushikira ikibiriraho, like kugira iki utwereke ko twama turi kumwe, comment kugira udushikirize canke udukebure canke ugire ico duterera. Muri Friday noon, welcome again, welcome. Simba ndije nyene mba ndi kumwe na mugenzi wanje, reka mbanze ndamuhe ikaze ni karibu abaramutse. Coucou le monde, coucou la famille, j'espère que vous allez bien. C'est Nina Merveille kuri Yaga Nawe TV. Turi Friday noon kiganiro mukunda cyane. Et puis uyu muhungu numvise no musazana yemode dasanzwe. I don't know why. No, je namandi muri mode. Barabizi abadukurikirana. Babakoresha. Akantu numvise makumvise ngo kajuga tuje kuzuku. Kajuga tuje kuzuku. Kadasakuza muga kavuga ukuri. Tubyumviriza no muzi ko kajuga kawe kuzukuri. Barabizi nzambabesha. Sike mvuga ni Kinyarwanda. Muranda babesha. Ya karibu cyane bakunzi mudukurikirana twama turonka commentaires zanyu zutera intege turabashimiye cyane ni muri Friday noon twama tubashikiriza ikiganiro cy'amakiyaca tous les vendredis après-midi ikiganiro cy'amagibisa masije arimwo vibe cyangwa masije arimwo impanuro n'inyigisho abori kuwa gatanu ku muhingamo ya none muso tuje kubabwira ibiki utabibabwiye je ndababwira so uno musi tuje kuvugana iki tuje kuvugana yuko so hari abantu benshi bakunze kuvuga ngo canke turakunze kubibona katumve mu vyo abantu batubwira tuje mu vyo batubona natwe ushobora kuba umaze kuvyumva muri ubuzima nyene busanzwe tubayemwo nazi ko ari byo na cane tubaganirira muri Friday noon ugasanga umwana yavutse ko bavyeyi bakijijwe tuvuge bakijijwe canke basenga gukizwa turakizizwe reka tuvuge abana bavukiye mu miryango ikijijwe kandi vraiment usanga abavyeyi bamwe bafise n'ibivyo bajeje mu rushengero par exemple usanga n'abadiakona abavyeyi babo abapasteur cyangwa asanga bavuka mu miryango pour les catholiques usanga abantu basenga gose bari ndani nyene muri ecclesia tuje kuvuga ku bana babo tuje kuvuga kubishika mu miryango yabo Basha duhereye bakire kubavuze ngo ntabivuze arabivuga bivuga. Okay, ni ibintu byinshi nibaza yuko bituma umwana ahindura ingeso ntiyikonforme ku bavyeyi biwe wewe akabaho uko avyumva. So akabaho uko avyumva ya uko nyene ubuzima bwe washaka kubamo. Si byumva menga twari kubona menga umwana wa pasteur yarakwiye kuba umwana nyene w'ishengero you know sivyo ariko muzima n'umuntu abwihitiramo you know none ubuzima n'umuntu abwihitiramo mugabo dufatiye ku mico baba bafise baba barezwe indero Kristo baba bakwiye twari dukwiye kubabona muri ya shusho nyene ya Kristo mugabo
si bose bamwe usanga bafite imico itandukanye n'iy'abavyeyi babo baba babaresheje sinzi ko nawe bibona usangaho abana b'abakozi b'Imana ugasanga nabo mbere nibo bafite imico mibi kurusha abana bavuka mu miryango idakijijwe cyane sinzi kurabibona ubuzima n'umuntu abwihitiramwo ale nkuko namye ndiko ndabikubwira sivyo twebwe turabona ega abavyeyi babo barakijijwe twe nivyo tubona uri sûr yuko bakijijwe vya vrai nivyo twe tuba tubona like apparence yabo iyo basohotse urazi bibera mu rugo rwabo urazi umwana normalement abafise ahabikura mu kurya ingeso y'umwana yose iva ku kintu you know arashobora kuba ari imibereho yiwe uri sûr ko hajya mu nzi wababayeho neza you know none ko ari byo tubona tugiye mu miryango ikijijwe tubona ukuntu bavugira twumva ukuntu nabo iyo bariko batwigisha mbere benshi batanga n'akarorero ku miryango yabo ngo jewe uko bimeze uko ya kubwa wewe kubwa ala sivyo ndashaka umbwire wewe uko wiyumvira yuko umwana atora imibereho ye atora uko ashaka kubaho ya uburi umwana umuntu aba ico yagizwe kuva kiri muto cyane aba ico yagizwe kuva kiri muto cyane naho bishika bikagorana ugasanga abavyeyi kuko twese uko turi hariho buri abavyeyi ni Imana za kabiri kandi nibo baba batubonera imbere haza baba bazi vyinshi kuturusha mugabo ugiye kuraba kwico kintu kuravuga ngo umwana ngo bakwiye kwihitiramo kwabamo umwana n'umwana ego irevre amaze gukura akamenya agakura cyane agamenya gutandukanya ikibi n'iciza habageze nawe ko agira amenya ati byukuri nkwiye gukora iciza cengiye nkwiye kubaho mu ndero nziza agatahura byukuri mbese na yandero nto bimwe bamuha mu rugo ari byukuri ariko uvuze ngo kwihitiramo no umwana umuretse ngo yihitiremwo umusanga mu yindi nzira jewe ico nzi coco nukuvuga hariho imyaka umwana aba ariko ari developant nukuvuga ni guhera nko kuri 3 ans gushika nko kuri 12 ans aho umwana no kuvuga ivyaza ama comportement aza kugira na y'abantu aza kubabona bon soit n'abavyeyi biwe canke n'abantu entourage uko rero iyo education baza kuyimuha tutaragira muri ya myaka ya 18 ans aho umwana aza kwihitiramo vya vrai kuko azoba azi gutandukanya iciza n'ururo abo bantu babanye rero mu iyo myaka yaho ategeza kwikonforma n'ingeso zabo ndavuga iyo guhera kuri iyo 3 ans gushika nko kuri 12 ans aho umwana aza kwikonforma n'ivyo ababona rero nico rero nshaka nyina duse n'abasigura cyane apana ngo kubera ngo bavyeyi bawe ngo bameze uku washaka gusanga atari n'abavyeyi bamuha iyo education atari voilà ugasanga bari hanze baratwereka ko bakijijwe indani mu nzu wabo utuma mava mvuga ziravuza indu utuma mava mvuga nkavuga menshi kukurusha ariko ijikiri cambere nemeza coco nuko ibice byinshi kwijana abana reka dufatire mu ngo zikijijwe dufatire mbese mu aba baduha indero Kristo reka ndavuga aba pasteur canke imvuge aba bantu usanga muri katolika gusaba bo bafise uburenganzira bwo kugira kubaka usanga ari abantu bari mu mihari usanga bari mu bintu bita manuayo ibisha ibintu nyene sindabizi byose ariko naza ndabibona rimwe kw'ishure twarakunda kubona abantu bari mu magroupe vocationnel ibiri nyene nk'ivyo abantu usanga nyene bana twabita inyegu za Mari aba bana nabo dufatire kubana aba pastor vraiment ugiye kuraba comportement bagira bakuze ziradutangaza si bose mugabo hari abana vraiment zireka ndabwira impamvu zitutangaza kandi ndaubwira nshinda kumva niho cha dusigura abantu neza ndabivuge ndamere nk'ubitarira gatonya ndabisobanure uza gusanga umwana yakuriye mu rushengero umwana wa pastori haba muri Pentecote cyo mu yandi ma eglise ugasanga yakuza ari umwana tuzi kuva mu buto bwiwe muri Sunday school aririmba tuziyigisha abandi gusenga yagira gute muga yakura niwe mwana muzohura ejo muzohura asigaye wo mwana anywa inzoga nyinshi asigaye umwana arara mu maboite arara mu bare anywa itabi agira gute sivyo ugasanga jare nyene bwa buzima
tutari tumwitezeho kandi bwa buzima mbere n'abavyeyi biwe birirwa baragenda basengera abandi bana bavemo ivyo bintu ariko ugasanga abana babo basigaye bari muri iyo comportement mwiyo mico sinzi kurabibona ega we arenda bibona ariko bazakubwire je nico kintu ngoma mparanira tuzi gute abo bavyeyi bibo ko yavutse bakijijwe uri sure yuko nyene nabo bavutse abana bareke bamenye indi monde kubera iki ubaho ariho monde umenya monde ikakwicira ubuzima reka ndakuye akarorero sivyo nta monde ihari yo kuja kunywa itabi nta monde ihari yo kuja kunywa ibiyajura mutwe l'expérience ne tue pas non ça c'est pas ntica ici niba bikora pour experience bamenye ibindi bintu uri umuvyeyi uri ngaho ugumubwira umwana wawe ngo uje mu rushengero abantu tutabikoze babwire nabijya bintu rega arashaka kubijamo kubera atazi nuko n'ingene bifunctiona reka ndabwira impamvu sivyo reka ndabwira impamvu nina sivyo bakura barizore ku bintu nk'ivyo barabizora ntibababwire bakura babumvisha yuko kuja muri boîte babumvisha ku mwizogere ari ibintu bigira gute sivyo uravyumva hama rero umwana ageze muri l'âge d'adolescence canke iki niki abatangira abandi bagenzi kandi ntiyamana abagenzi bo mu rushengero gusa aragira abagenzi kw'ishuri aragira abagenzi muri quartier amaze kugira abo bagenzi rero akuva ivyo bayaga harahahiye reka warabonye kijya shoya naka wewe nawe kubera yakuze ivyo bintu atabikora agenda kugira ese yumviriza ivyo bamujyanye eske bavuga kuryamana biraryoshe kandi aragenda aranywa inzoga aryohewe acabwa ati ye kumberera abavyeyi bari baramenze bari bambujije ibintu biryoshe mugabo rero kubera wewe abagiye nk'iciga acagwayo kuko ibintu utakoze kuva mu buto bwa gushika kuri 20 22 ukaca utangura kubikora nubikora cyo kimwe yabimenyereye niba undi muzohura inyoye zibiri yimba n'umwana w'umukobwa ntamenye yatahana amenye bamutahanye ahubwo je mbere numva ndi nk'umuvyeyi akijijwe no banza nkamuha akaguta no oya buriya amugurira nk'akabaje erega umvizanina ukubwira akumva yuko tabishashe kuko niyo abandi bamujana azovuga ati ibi bintu ni rya mbere nabo dosanga babimenyereye azoca ashaka kwiyahura muzanire yumvirize ivyo bintu bimeze gute acashaka kuja kuri level y'abagenzi biwe bo imibiri yabo yaramaze kumenyera izo nzoga yaramaze kumenyera itabi bimwereka umwereka ati ni bisana oya no sikumubwira ko ari bibi ahubwo mwereke na efe z'inyuma yavyo umwereka urabona na iyo bafite abagenzi nabo bataco birabatwara irigana na kimwe barazinwa ntaco birabatwara abagenzi hari nabandi ashaka kuvuga ati abavyeyi banje nabo ntibashaka ko nesa nanje hariho gutesa ugateseka kakanoniko note ugateseka gusa kimukuru ibintu bimeze tubwire ko baradukurikirana kuri yaga nawe bamenye yuko aburiya umwana uko ushaka ko azoba urabishiramo ingufu zikomeye cyane kandi umwana suko kumvisha yuko arakuja gusenga gusa kandi musi icambere na mbere abavyeyi sengera abana banyu kuko ejo ni mama muri kumwe nyimbo bona dimanche ayemera mu gatondana kuri église comme yagiye muri repetition hari andi masata bari mu ivyo tikomvuga ko cyane ku bantu bakijije kuko mu basigurira ubwo buzima bariko baraba hari sinzi uwambwiye ngo ubereke ko ari shwanzi hariho rimwe igihe nigeze kubaza umuntu turi muri église pastor twubaha muri iyo église nakunda kubera hari hafi y'ahantu nagiye cyo gihe muri misi nako ndakorera ndavuga ati église iri hafi yanje nijya je kandi ndabivuge jewe aho bavuga Yesu umwami n'umukiza ndahasengera rero banyire ku mu pastor vraiment nyine w'inyangamugayo afite umudamu w'inyangamugayo abana beza vraiment bari ku murongo bubaha ubona nyine ko bazi caca kiza nca mbona abana babiri umuhungu n'umukobwa nama ndababona muri église bicaye inyuma kandi bazana na pastor niho bacambwa ati bagiye n'abana ba pastor ndavuga bajya abana bameze kujya ko menga igo ku gashusho n'ibyo ariko imico bakora menga sabana mu pastor uwo munacambwa ndavuga ati twirikumenga bafise uwo muntu mbajijira acambwa ati buriya rero abakozi b'Imana ikintu bakwiye kuraba bijya basengera ajya madayimoni myuka mibi basengera abandi bantu ibavemo irashobora kucija mu bana babo
ndavuga ati eske gute arambwira ngo nshobora gutahura ukuntu abana b'abapasitori bamwe bamwe canke bavuga butumwa ushobora gusanga ari bo bana bibinani kandi yakuze kandi bo bajya bo yihaye bavyita ngo kwirevolta yihaye revolution kubera aba yakuze ari izori iki niki amaze gukura akagera hatangura kumva yavyimbica igitugu bya bintu byose bamubuza aca bijamo rero novuga ati ico kuravuga ngo uruva ngo reka ngo abana bitiremwe ubuzima maze kuvuga umwana nta mwana kwitira yo kwitira mu buzima ahubwo ubuzima buhitamwe umuntu yakuze jewe ikintu numva sivyo yego turabizi yuko ingeso zimwe tuzamura ku bavyeyi sivyo ariko kubera yuko ni umwana wa pasteur ni umwana w'umuntu aboneka mu rushengero baraza kubona ko umwana wiwe yaguye ariko ari umwana w'umuntu asanzwe gusa ni araja gusenga bisanzwe niki canke nanagenda uwo mwana niyagira ingeso mbi ntibaza kuvuga ariko baraza gukomaka cyane umwana wa pasteur ngo yongo umwana wa pasteur umva umenga biri impossible sivyo twese tumenye ko turi abantu kandi on sait pas nabo bantu avant yuko bakizwa ivyo bari barimwo rero ce que je dis maintenant nuko umwana mureke yitiremo ubuzima ashaka kuba muntu umugonde ariko uri umuvyeyi buke umwana uzura mwereka sivyo umwereka ivyo arimwo no seulement kugira umuhashe vya cane ariko umwereke ati ibi ni bibi kubera uku umwereke amaefe yavyo apana yuko ugira ko nyene uravyumva nivyo je numva novuga hanini buriya nina muri rusangi kurera umwana ingikuba gikomeye cyane ego kirakomeye ariko nina njewe logiquement hari ibintu munaniyumvira nkavuga ati eske ubwo aba bana ingeso bariko baratwereka uja kuraba kahise kaba ya pastor abaje bajya abavyeyi babo reka tuvuga kwa pastor bajya abantu bakijije bagira ibi nibi dufatire kwa bajya kuko urashobora kubona umuntu ukabona mu papa sage ari exemple papa mugaza gusanga nawe mu bujene bwiwe bijya nyene ujya mu hungu wecu ujya mukobwa wewe akora ubo ntivyonakoroha ubaho tugeze ntivyonakoroha ntivyokunda reka ndakwereka umwana w'umukowe bakobrije kwambara urujipo rugera hariya uri kubigana n'abandi nivyo uri mazi iki kugenda reka turagera mu myaka natwe tubona utuntu dusa neza n'utuntu tubereye abandi bantu nakabaguma bamuvuga ngo aratesa kubera yambaye kajya kantu nanje renda kambaye ariko agushaka gutesa abanze tese mbabarira abana banyu mubahe liberté ikwiye sibyo bonye wewe ugerageze umwereke yuko ico kintu ari karakora atari ico ni na liberté uvuze liberté umwereke ingaruka mbi zacu ariko ari n'ibintu bidatanga nk'ingaruka mbi kome no ukaze wumva umuntu bamubuje n'ikintu vraiment atani ico cari kumwicira mu muziki nina ico tuvuga kuri comportement abana bashaka kugira tuzibitezeko hama ivyo kuravuga ngo tureka tuba abana bahabwe liberté nivyo umwana afise uburenganzira bwiwe ariko umwana kuri akiri umwana arafise bamureberera kure kandi umwana aciye ubwenge yumvira abavyeyi kuko nta muvyeyi vraiment umuvyeyi nayo kinazo baragikoze akakigubuza uzomenye yuko udukwikirano kiri muto uzomenye ko umuvyeyi akukubujije ikintu arafise experience kwa kijya kintu hari kuzumva umwana kubwiye ngo ciye ngo mbuzi inzoga ngo ngo namuzengwa ngo arangwana ngo icupa ngo raritera sana muzere kararitera ariko wararikubujije urazi impamvu hagera arazi mwewe naharinwa ko ari ribi canke akabwira ati sha izi ngesizi sizo zihebe nene wowe ukaca wumva ngo wewe ngo mukacubwira umwana wawe ngo zihebe gute ntaje nazo nohebe woziba gute bro birumvika nivyo muvyeyi akubwira no muvyeyi akubwira ikintu ati iki kintu si ciza ukabona agikora uzobanze umwegero maze ati kubera ikintu no wifuza reka tubyumve yuko basi sindiko ndavuga hari abatama bikuriye abavyeyi bacu bikuriye kugira ngo n'agatira abanza gushira twamusite tubiri nawe uraje use 18 nawe uryamye barinda kuvyura ni wovyuka ngo reka nanje nze ndanwa tubiri ejo uzova kuri zibije kuri zitatu uje kuri zine bisango mwikazi kandi urazi yuko mu mubiri atari nziza rero novuga tuti turabe comportement abana bacu naje umuvyeyi
urishize mu bavyeyi voilà, reka abavyeyi turabe comportement abana bacu turi ndabizi abavyeyi mu Rwanda hasi hejuru abana nagice babura ntibaje kwiba abana babasa neza mugabo fo umwana uramorienta kamerika inzira niyi nzizi nimbi hari ibintu ari ataco byica sibyo ndiko nyene abantu nyene wowe wakuriye mu muryango meze gute w'abantu bakiriso bakiriso bemera Imana nta bintu woba warakoze bakavuga ati ukandi ubona ataco byisha bavuga ngo umwana wa naka vrema yatoboye amatwi sibyo gutobora ugutwi ntaco bikugize ntaco bitwaye ariko ukaza wumva ngo navyo biza ku affecta jewe kuri ko ico ndico bakaje batangura bizongira ingorane riga nina hariho ibintu kuko jewe kugira ibintu birevoluwa au cours du temps umvirize ndakubwira ikintu kimwe yani ndabakarorera je kugira ntobora ugutwi nuko munene abavyeyi banje ataco nari nzi ko ataco beza kugira sivyo uko je ava yo gutobora ugutwi ngira nitanga akarorero ndabyagwana biza ava gutobora ugutwi nara nambara bandikana ko narakunda ihereni vraiment simbesha nkambara ihereni nkabona mama rakaraze nkabona ihereni wambaye ni keza no yarabizi yuko natoboye papa akabona ko nambaye agahereni avuga ati nawe rero bana mu nyuma avuga ati fo rero kubera ikintu ndagikunda kandi nabonye yuko ataco kizobabwira abavyeyi kandi ntaco tuzo ku affectage yo kuri comportement zanje reka nobore ndibuka ndigiye nobora mama yambaye ngo ngo weho wanatoboye ico ntaco bitwaye ko umuvyeyi arazi yuko avuga ati none nimba yaratoboye ugutwi sivyo ntibizoca bituma aba umutandero canke bikindi kintu nkakujya hariho nina imiryango abavyeyi babuza abana kwisukisha sawa hani kare nagoma ikintu nagoma mvuge ni iki kurikira ibintu birevoliwa au cours du temps sivyo uko twari turi mu 90 na kangahe siko turi ubu sivyo ibintu rero biza birevoliwa hari utuntu tumwe tutari dukwiye kwa kuca twereka abantu yuko umenga nta ndero ntaki mega ntitwarezwe sivyo hama kandi kuba bavyeyi kubabo twitwa ngo barakijijwe canke twese muri rusangi abavyeyi en general sivyo nko bivuze indero y'umwana nyene urayifatira umwanya kandi n'ibindi bintu byo gusengeko ariko uri kurereka umwana ikintu mwereke n'ingaruka mbi zacu wala nico navuze rero sivyo apana kuca usimbira ngaha ngoya rero gukireke mugume muri mwiza buri gusa ubabwira ijambo ry'Imana bashira mundi muzamusanzwe gusubereke yuko ivyo bintu bitari byo kandi yarakandi kanwa bavuze naho ntagazi ko cyane bavuze ngo ifoko umuntu agira experience mu bintu c'est bon ariko hariho experience ugenda kugira mu bintu rega problème bone bo yaba experience bo igira babifitemo ubwenge ntigira experience we ntaginagiye kugira experience yumva umenga ikintu bamujyanye abavyeyi baramwanga bamunyegeje kuja muri show bamuje baba bayimubwiye neza n'icaki rero wewe agenda babikora n'ikintu babikora kugira berekane yuko bakuze bafite droit ko muhira bakoca bashaka ntibagenda ngo gira experience yari uvuga ati jewe just n'inzoga je ngira ngute numvirize inzoga ingene imeze ce ndabe nanyo ivy'inkorera wowe bagiye afite objectif abandi agenda afite objectif yo kwemeza yuko kandi rero batanguye no kuzinywa izo nzoga canke iryo tabe genoze babikora kurusha abana babikuriye mu kubera bati imyaka yose yamaze ashaka mu kwezi kumwe ashaka kunwa ngira izobo yari kunwa imyaka 10 yatari gusa nina ikintu cyo kuravuga ati indero y'umwana iva hasi nivyo bakozi b'Imana mudukwirikira kuri Yaganawe TV kuri bamwe mufite abana miko murarera nitubaca intege ngo abana banyu gusanga ngo babaye ngo abavoyu babaye abaki abanwara umugwagize gute oya ico kintu muragisengera akindi naco umwana mu orienter bien umwereke inzira ro Kristo kandi n'ubuzima bwo kwinosi bumwereke umwereka ati buri iki ni kibi gifise ingaruka mbi iyi uko mubwiye naje umbwiye ikintu nikibi ndavuga ati nibijya bavuze sinzi kitakeze neza ngo iyo umwana ngo atarakora ku muriro uramureka bakoze akakumva kumuturira
acaye ntazosubira gukora ku muriro Skaka experience na. mugabo wibuke ko aba yahiye aba yahiye Kire bagende basigiye. hari uzojagasha wese reka turangize gusa twego turavuga cyane ku comportement z'abana tuva ku bavyeyi reka tuvuge no kubana nabo gatonya avuye ko turangiza d'ailleurs ndasha mbere kukitangura babwira abana ni byiza kumvira impanuro z'abavyeyi nitubabwire yuko mwoba mutobumvira no ni mubumvire ariko des fois mubaze nibibazo quand même mama kubera ikumbuzi iki gukora iki est-ce que gifise ingaruka mbi zahe twimenye kandi neza yuko le milieu influence abantu benshi barakwa influence l'entourage irakwa influence rero bisaba yuko wowe haba hari ico ufise muri wewe sivyo atari ico ufise muri wewe biragoye cyane kandi birasaba no kwisengera cyane kubera ko ubuzima ntibworoshe na cyane ko twebwe abajurene hari liberté idasanzwe usanga turi expose ku bintu byinshi cyane liberté ngwizana liberté naje reka nibwirire nanje abana generation yacu imisore nkumi umuvyeyi nakubwira ikintu umuvyeyi wewe aba yabonye vyinshi kandi si ngomba byose ngo usigure ngo akuzakubwira ngo jewe nkini mutongo ivyo narabigize vyangiriye ingaruka nini no umuvyeyi mwumvire kuko iyo ariko araguha impanuro ntakwanka niwe muntu wa mbere kwisi aguha impanuro nzima aguha impanuro uzumvire ica kabiri naco wewe ubwiwawe imenya gutahura ikizana iki hamumenye ntujane n'agakuku benshi bajana n'agakuku ngo baje amatwigana ngo baza skuru bayaga ibi nibi iga n'umukobwa agegeze kumbwira ikintu kimwe ngo man kugira ndakunda ngo umutipe ngo afise umufuke w'inzoga yatanguye kumwe izo nzoga ikaka moto kaza atangwa kuzima nawe kugira mote kujya rero donc ngo bamubwira ngo umuntu yanywe inzoga ngo amota nk'abapapa kandi agatemera agakoresha ngo kumota nk'abapapa numva nawe acatangwa gushaka kumota nk'abapapa uno munsi akubwira ati icoma nkaye inzoga kuko bitangura bukebwe mu nyuma urabakro rero inshuti bakundwa bajene bagenzi bacu twumvira abavyeyi twumvira impanuro kandi mbese tunisengere turabe yuko byukuri ibi bintu tujamwe ataraga kuku higende kwigereza ko naho ni navuze ngo ifogeza ari kwigereza ko kigereza ko rimwe kabiri urabona nina impamvu kwigereza ko atari byiza ndavyibutsa experience di bon voilà kana ubwire ari abantu wewe reka nyimba babagenzi ba hari abana baja mu bintu kwera bagenzi babo sivyo hariho abana baje mu busambanyi kwera bagenzi babo umva ko bayaga ngo ibi nibi wewe ukazogenda atavyo waruzi nyimba wa mukobwa ukazogenda kwigereza ko uzova twayinda bamugazo kwigereza uzova tenda cyo wanduye ingwara hari abagenda kubera nyene ngo reka nandi nje kumva ivya abandi banjyanye je urabona afise abavyeyi reka ndabatera ko gakuru je mfise papa wanje natanguye kunywa inzoga nkiri muto wewe yego byagenda gute je sinashaka kuzinwa ariko yarampatiritse somako uretse ngene yambwira ngo ntibaze babiguhendesha aguze 20 muhira yategetswe kuyimpako voilà bien ntegira ikintu bazo guhendesha kandi nanje ndabigura ushoboye kubikugurira byumvirize nta bishasha birimwo wewe nyine bwo kandazi wateje nazanse ari uko numvirije ndavuga bishasha nabirenze ari numvirije sibyo gerageza abana banyu mu bahaka liberté wabo biragoye ibintu by'ubu uko bari babayeho kera abavyeyi bacu siko tubayeho ubu turi expose cyane gose sibyo voilà c'est comme ça gerageza mubafashe mubereke ko ari ubusa ngo aravugwa ntamagwa reka tugeze ngaha twovuga byinshi ibyo baza kumva abagenzi bacu tutabivuze muze kudushira muri commentaire kugira nabandi baze kwikira muri commentaire canke hari ibindi mwo kwipfuza yuko twovuga ko muze dushira muri commentaire kandi Friday none turabemereye yuko tuzo turakora ku bintu babipfuza ko mwikwikirana nimwandike muri commentaire iregarige twe tuzana ari gushaka ati ndashaka ko mwongirira aka experience k'ibi bintu ico nico tutazi turakirondera cyo twarondera babizi turi ngaha ku bwanyu rero
bakunzi ba Yaga Nawe TV tubashimiye mwatukikanye kuva dutangura ikiganiro ni Friday noon yami haca tous les vendredis après-midi mugire ibihe vyiza tuzosubira vendredi prochain tuzosubira muri Friday noon ibintu bimeze neza cyane tugende tubibutse yuko bashasha mugende bwite subscribe bwite s'abonner turafise rero na groupe ya WhatsApp akunzi ba Yaga Nawe TV cyangwa ibintu byinshi vuga ibintu byinshi byo tavuga ngaha turabivugira hariya nimero mazazuna kuri screen mutwandikire twashire muri group turafise na page ya Facebook nayo nyene mwace mugire suivi haca ibintu bigiye bitandukanye kugira iki tubandanye tuyaga namwe nakoze cyane ciao turabakunda hamwe na Yaga Nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo